Hey, what's up, my people? How you doing? I guess you're doing good. I guess you're cool. In Black TV, www.blacktv.com, Instagram, Twitter na Facebook, hose ni Black TV. Big on the mic. Uyu munsi mshaka tuvugana iki? Mubizi ni African Batman, King of Hearts, umwami w'urukundo, umwami w'inkundo nyinshi, umwami wa vya bindi nyero tavuze, umwami w'imitoma ni Wiz Design. Ni Wiz Design musamumenyereza afite amakuru akomeye cyane, ashushe cyane ava kuri Wiz Design. Nibiko biravugwa kuri we na hariya anye musamumenyereye no muririmbyi akomeye cyane, yaduze cyane ku ndirimbo yiwe ya mbere yakoze ntari ya mbere ari niba mudugije ya ndirimbo Nyampinga. Ni indirimbo yakozwe na One Way I Breezy. Iyo ndirimbo yakozwe mu mwaka wa 2020. Ni naho yavumiye cyane gose, akora indirimbo nyinshi zitandukanye zagiye zikurikira iyo ndirimbo. Ziravuma zimwe murazi ukazageza vuzo atandukanye, nk'Inyampinga yo yaravuga ijana henshi cyane gushika yaho yako kuba indirimbo navuga national cyangwa indirimbo navuga nka navuga nkaziya ndirimbo usanga ibihugu baba bafise, usanga nyene baririmba bikaze kamaho, ariko n'ubu ntiturabihebura kuko ni indirimbo mana ko n'ubu nyikivuzo kandi atandukanye kandi bikomeye cyane. Sizonye gusasoye ni nyinshi. Mbega Wiz Design havugwa ibiki? Bimeze gute? Ni Wiz Design musazo munzi niko yiyita cyakunze umuziki bamwita King of Hearts, King of Love. Siziko ariyo mpamvu biba bise ku mugaragaro avuga ati jewe ho vyakaburiye canke ho vyakabereye ni kera, uyu ngo manze ndaritobora nze narivuga. Uyu mukobwa jarangwaza nawe si yundi ni Mona Warda Kaneza Mokenzi. Nawe Mona Warda basanzwe mumenyereye cyane ku ma social media, agivye ama vlog, yongeye kanaririmba ku mwatwa ririmba ubunye. Muramuzi ko ari umukobwa yaciye muri Miss Burundi atahukana abicega cyo mu Miss cyangwa premier de film mu Gifaransa mu myaka 2016 uko onye. Ni Mona Warda nyuma ngo acabandi yakora ibitandukanye cyane, ubu onye akaba yarageze kure cyane ivyo karakora, ariko we King of Heart avuga ati je nk'umwami w'urukundo ntibiherera ngaha, reka ndamubwiza ukuri ndamutoborera ndarivuga rigombe rime n'umutwe nta burofa. Je sinzanga ngo ntekereze nk'umpore, ni ibintu bindimwo, ni ibintu ntegeza gushaka umugaragaro. Ni Wiz Design aguma postinga ku ma social media ziwamwe n'amasatsi ati je atabiboye sinemera. Hano heri hambere ni stati ya telefone ugamenya agira ni black mu masanga bipostinza ahantu hose hashoboka, afise ama platform ziwe zose nka Wiz Design. Ushobora kubera kuri Facebook biriyo, Instagram biriyo, WhatsApp bihari. Post ya mbere yavuze ati ko ndamukundo no mwana, ariko yavuze ati pardon, ngo ndamukundo no mwana ariko nkabura aho ndabihera kugira ndamubwire. Ashigira ama emoji y'urukundo yindi na gutwenga yo kurira, achiga #Mokenzi I love you so much. Iyo ni post ya mbere ya postinze avuga kuri Mona Warda ni Wiz Design. Bamwe baravuga bati mbega uyu muntu ko avuga ngo ni King of Hearts, ivyo bari byo koko reka bitwereke. Abandi bati ari byo none kwiyonda kwipostinga, abandi bati ega n'abastar rikabishe ku mugaragaro kuko abastar babakeneye ko muhamenya inkundo zabo, babakeneye ko bamenya ivyabo. Abandi bati none kumenga arasaba kandi ari King of Hearts bimeze gute? Nagira bavuga we yishika direct avuga ati je nk'umwami w'urukundo nta mwuka 2 3 mamejeje. Wiz Design upon this iyo ni Wiz Design. Iyo ni post ya mbere ya postinze. Mu nyuma apostinga izi post katugeta wasoma posting hazike gusa agira postinga kuri Mokenzi canke kuri Mona Warda. Mu nyuma arapostinga kuri Facebook avuga ati kwa kundi nyene nabuzo ndabihera, but today I just want to tell you like ndamukunda. Cagira emoji y'ugutwenga yindi y'urukundo, yukurira yindi y'urukundo, cagira so much indi emoji kandi yukurira nindi y'urukundo. Cagira #Mokenzi, #African Batman, #King of Hearts, #King of Hearts.
mu bwinshi naho ni bimwe nababwira ati no mwami w'urukundo ukayivuga nawe mwavyumvise aranavyemera nyangwa ati je ndo mwami w'urukundo nta bujinga kabisa. Mu nyuma amaze gupostinga iyo post Mona Warda bagenzi baba Mona Warda acaza munsi yo hashtag muri yo post ya with design acavuga ati ivyo nivyo koko awe harasha ivyo nivyo koko kutari bwa bimbwire acagira emoji yo kwifata mu maso ati ntura utarivuze aratwenga WhatsApp yanje urayizi nawe yafashwe umwami w'urukundo yafashe byabaye birebire. Ivyo kabiri kandi nyuma yuko muzi ko Mona Warda yavuze ati je babugiye kano kumpe bampebe mu kabare bagabo na mu kabare je nako ndajya ndabiheraho nyese nabiriye nabirishe ati mwibaze baje bisigura ati ubu ndavumbuye uwundi mu star wanje with design tubana nje post atandukanye abantu bacabona izo post zabo with design hamwe na Mona Warda bagize ico zivuze ko benshi hariho nkitwa za buja.com hariho nkizitwa za nyinshi zitandukanye iz'umuziki ngaha mu Burundi zo zitandukanye vyinshi bitandukanye. Enyemere kuri za buja.com niho bavuze ati master with design angusha machozi kwa lilia penzi la Kenzi. Ni vingi sana ambavyo alivyoandika hapa kwa yacha mgisweka tuvyihoze kwa tuvuga Kirundi bana turi mu Burundi with design. Inyuma izo posti zose hari posti n'abatandukanye bakomansa n'abatandukanye kuri Instagram nayo yari posti yavuze ati uno mwana ndamwiweza kintu cyamucanze uno mwana ndamwihweza nkashaka kuvuga ikiri ku mutima ariko ndabura uko ndabigenza atagira hashtag ama emoji ukorera DJ Catrus desa sayasati muramuzi kuva muri One Town DJs nacha posting acha commenta munsi agira hashtag Monkezi umuniga ariko aragotwa mwikoro umuniga nawe ninde ni with design. Ashanga kandi post ya kabiri kandi yagize hashtag kuri Mona Warda muga DJ Catrus wo acagira indi hashtag kuri with design avuga ati mbona byahezemo mwandikire byayangaye byaheze mwandikire birabandanya ama post atandukanye ama best of this 57 yoni page kuri Instagram zazwikema cyane kandi page ifite abantu benshi cyane na post ibintu byinshi byo baririmbyi bacha posting ya post ya with design by postinze bishobora komanse Chris Lamez cyangwa Tatiana Khali Gomez musamumenyere mugenzi wa Mona cyane birigwana banagendana yaciye komanta musavuga ati agira hashtag Monkenzi mbega ko niriwe ndakurondera kakura wari kumwe nawe design uri Tatiana musamuza ni sister wa Idris Buddha akaba hari n'umugenzi wa Mona Warda cyane ati niwe ndakurondera no musi sha nakubuze. Okay mu nyuma mu post iswe inyuma gato mu post with design Mona yaguma agenda post agira ama commentaire nawe akivuga ati watevye ndimo zanje azizi muri ya post yavuga ati ndimo zanje azizi nta utarivuze sha mwana. DJ Fanny muramuzi DFTV DJ Fanny desa 57 naciye aza musavuga ati mwobera nabana chagira hashtag with design ngumaho nyene Mokenzi nawe ati mwobera na pe best of Africa best of this thing I said straight shooter ni byinshi cyane byo twovamwo ariko igikuru nuko twamaze kubabwira byinshi bitandukanye ama post atandukanye ushaka kuyabona genda ku ma platforms zose za with design uraza kubuzibona ko ni Mona Warda because sabga atema kuna with design ni with design Facebook Instagram cyangwa uje ama platform zitandukanye avuga ibyo muziki w'u Burundi wasanga ko na post ya with design great indi twereza ko ya nyuma
ni post kuri Facebook nini cyane bogasi nini cyane ariko ni ndende gato ivuga ivya vino vyinyene bagize hashtag urukundo rurakoze ibara African bad man with design abishize ku mugaragaro ko asanzwe akundana umuririmvyikazi Mona Wada canke Mo Kenzie. Ni mu gihe uwo muririmvyikazi aheruka kubatizwa mu mazi menshi. Mbega hoho bigiye kugenda gute? Ni mu gihe with design yamaze kubigaragaza ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe zose na Instagram yiwe acagiye baheza ko hashtag ubona bigiye gorera hehe akajamo kamwe kuri runo rukundo. Thank you so much. Tukatobayagira vyinshi vyerekeye with design hamwe na Mona Wada Mo Kenzie. Ni bimwe bikubera vugwa n'abantu batandukanye n'ama platform atandukanye n'ama social media atandukanye ahantu savuga makuru y'umuziki ivyerekeye urukundo rwa Mona Wada na with design. Baby giye guhera hehe bagiye guhera bakundanye vya seriye canke nizo kuri akayizo sose cyako nyene. Bamwe bati ivyo ashoboka kandi n'indirimbo shasha giye gusohora nkuko vyabaye kuri Bienfrima hamwe na Shani Queen ho bavuga ati bivuga ati Shani Queen ndamukunda cyane bigenda guhera tubonye umengo ni indirimbo nubwo ndi umengo ntiturayibona neza ivyayo gushika ino saha ni with design reka turindire bizohera turabizi yuko abana bastana baririmbye mu Burundi kandi bakiteza kumenywa amakuru yabo. I guess uko ndavyibaza cyangwa twese tuvyibaza zotwamenya vyinshi tutawushikiza vyinshi tuzatubona biza bigeze hose. Yari Black TV big on the mic www.blacktv.com Instagram Twitter Facebook hose urasanga amakuru atandukanye ava muri Black TV. Bandogira subscribe guys na like na comment ya mose. Subscribe no ya mbere hamana na commentaire tubwira uti you know guys what you did was good ama ukacitubwira uti koruku you know tukeneye support zanyu bivuye ziba negative cyangwa positive byose babyifuza tukabironka ko turazi yuko tutaye kumwe namwe tacho twokwishoboza tutaye kumwe namwe tacho twokora ari mwa boss dufisinga kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube gatondatu tubasheza amakuru ameze neza cyane. Thank you so much ndakunda.